Hello guys, welcome kandi kuri programmation mu Kirundi, ukaba uri mushasha ugire subscribe. So uyu munsi ngoma ndabereka ingene ushobora kugira kwinjiza database ukoresheje Excel, muri Excel gusa. So nkuko ubona urashobora kwandikamwo ibintu hama bikaza biri savinga muri database utiriwe uraja kuvyandikamwo wabisizemo gusa muri kano gatable ubona ngaha. Okay? Donc ico ukora rero ingene ubigenza nako ngaha vyamaze kuzamo. Ingene ubigenza birasaba yuko ubanza kuja muri file hama umanuke uje muri option, ushitse muri option uca uklika kuri personaliser le ruban, ugize kuri personaliser le ruban uce waactiva ushiremwo aka option developer. Option developer imaze kuyafisha nga umaze guklika kuri OK iciza ngaho option developer hama uca ucrea akantu kameze gutya hama ushirako bouton, ushirako bouton zaba muri insérer ushirako bouton gutyo, umaze gushirako aka bouton urashobora kugaha izina iryariryo ryose ushaka. Okay? Ugaha izina kama ari save, kama ari enregistrer, like izina iryariryo ryose ushaka. Hanyuma aha hepfo uca ucrea iyindi feuille yitwa database cangwa se ukayiha irindi zina ryose ushaka hama uca ukopya irya zina hama uca uza ngaha ugire coller iri transpose kugira ngo vyitondeke ku murongo wo hejuru, hanyuma uca ugaruka ushiremwo amadonnées, like amadonnées yose ushaka, ashobora kuba ari izina cangwa se uri umudandaza ukeneye gushiramwo ibidandazwa or whatever ugashiramwo ikintu cose ushaka ngaho. Donc uhejeje gushiramwo bica bisaba yuko naho usubira muri option developer hama ugaca utangura kuenregistrer macro. Uri mu Congereza handitse record macro, ari mu Gifaransa ni enregistrer macro, hanyuma ugaca ugaruka ngaho muri ya madonnées yawe ugaca ukopya amadonnées yonyene, uhejeje gukopya amadonnées uca uja kuri ya data yawe, ya database yawe hanyuma usubire harya mugire control iburyo hasi ibubamfu hejuru, hanyuma uca ushiramo utiliser référence relative, uca uklika harya uca uyikuramwo hanyuma uca ugira coller. So ugize coller uca ugaruka kuri feuille yawe ya data hama uconde kuri delete, umaze kugira delete uca uhagarika kurecordinga macro. Uhagaritse kurecordinga ikiba gisigaye ni ukwaffecta, ushobora gushiramwo amantuze hanyuma uca ugira right click hama waffecte in macro, uca ugira ya macro yawe wahejeje kurecordinga uyishiremo ngaho muri bouton kugira ngo uyiklitseko ize guca iriko saving. Nkuko mubibona ubu ibintu byose uza gushiramo ngaho biraza kuba saved, ibintu byose uza kongeramo ngaho biraza kuba saved, uca ubibona muri inani yawe. So ibi birashobora kugufasha mu kazi kawe, uri umudandaza, uri umugwizatunga, uri umwigisha, ushaka kwinjiza ibintu utirirwa uragira ikintu kimwe kimwe, na cane cane ko bigwaza amaso, uca winjizamo gusa ngaho